kwashiorkor irashobora gufata abana batonya batarakwiza amezi 6 mu gihe baba bagaburiwe nabi. Nko mu bana bagwara, ndabaha akarorero nk'abana bagwara bavutse ku bavyeyi bafise cakiza ruhonyanganda sida, barashobora kuyandura bakagira ibimenyetso vya kwashiorkor batarakwiza amezi 6. Canke abana badafungura, abana babura abavyeyi bakiri batonya batarakwiza amezi 6, canke bashaka naho bafise abavyeyi, canke batagwaye uyo mugera babonkeje nabi, canke bakavanga ibindi bintu byo gufungura ataragera. Abana batarakwiza amezi 6 baragwara kwashiorkor. Nitwa Dr Niberanije P, ndi umuhinga mu specialiste mu kuvura abana. Nsanzwe umuganga nkora ku bitaro bikuru by'abasirikare mu Kamenge. Ego hanyuma mwambajije ikibazo kivuga ngo kwashiorkor ni ingwara nyabaki. Kwashiorkor ni ingwara ijanye n'ikena ry'imfungurwa zikwiye z'amaproteine mu mubiri. Majambo makenya niko twovuga. Gufungura nabi imfungurwa zidakwiye mu maproteine, canke gufungura imfungurwa zirimo amaproteine makenya. Rero nico kiva kubera hariho urugero umuntu ataza gufungura rw'imfungurwa zirimo amaproteine. Rero amaproteine ari mu bintu byinshi. Hariho amaproteine ava mu mfungurwa, mu nyama, tuvuge nk'ibintu inyama, inkoko, amafi, indagara, canke amaproteine arashobora kuva mu nkoko, arashobora kuva no mu mfungurwa zindi nk'ibiharage harimo amaproteine, ibiyoba, egome canke twadukerera harimo amaproteine. Nari mu zindi mfungurwa zirimo amaproteine, mugabo imfungurwa ziguyemo amaproteine ahanini nizo. Rero iyo umuntu afunguye imfungurwa nke canke imfungurwa zidakwiye mu maproteine, zifise amaproteine makenya mu mubiri, no kuvuga uyu muntu niwe ashobora kugwara iyo ngwara bita kwashiorkor. Ibimenyetso biranga ingwara ya kwashiorkor hari ibimenyetso bitabesha, ni byinshi mugabo hari ibyo twovuga bitabesha. Nk'ikimenyetso ca mbere, umuntu agwaye, umwana, nabwiye ko ndi umuganga w'abana, umwana agwaye ingwara ya kwashi aravyimbagana, akavyimba ibirenge, akavyimba ibirenge vyose, hanyuma mbere ukozeko hamucinzemwo urutoki rugaca gwinjira hagasigara nk'akantu k'akanogo. Hanyuma arashobora kuvyimba inda ikababagana, arashobora kuvyimba mu maso akabenja imishatsi. Izo nizo bimenyetso. Ahandi bimenyetso arashobora kugira ibimenyetso vyerekeye ukamengo yahiye ku mubiri, arivyo bita aspect pobrire mu gifaransa, canke ugasanga uyu mwana umengo yavungutse akeragurika. Ni umwana usanga ababaye, ntashobora gutwenga. Umwana agwaye kwashiorkor ntashobora gutwenga. Ni umwana afise umubabaro, ni umwana afise agahinda, afise umwidogo. Nivyo nini ibimenyetso binini vyerekeye umwana afise kwashiorkor. Kwashiorkor irashobora gufata abana batonya batarakwiza amezi 6 mu gihe baba bagaburiwe nabi. Nko mu bana bagwara, ndabaha akarorero nk'abana bagwara bavutse ku bavyeyi bafise cakiza ruhonyanganda sida, barashobora kuyandura bakagira ibimenyetso vya kwashiorkor batarakwiza amezi 6. Canke abana badafungura, abana babura abavyeyi bakiri batonya batarakwiza amezi 6, canke bashaka naho bafise abavyeyi, canke batagwaye
uyo mugera babonkeje nabi canke bakavanga ibindi bintu byo gufungura hataragera. Abana batakuze amezi 6 baragwara kwashiorkor. Cane cane mugabo kwashiorkor ku bana ikunda kuboneka mu gihe baco gucutsa, hari abacutsa hataragera bagacutsa nabi ntibamenye ingene bashobora gufungurira abana mu mfungwa zibereye kandi zikwiye, ugasanga umwana by'ukuri aracutse mugabo acutse nabi ntateguwe canke agacuka, ugasanga nk'umuvyeyi birashitse asamye iyindi nda n'ingoga agacutsa umwana canke akamucutsa naho haba hageze akamucutsa nabi agacagira umuvuro. Hari ibyo bavuga usanga nk'umwana akavuga ati abana nayo nakora ati umwana ndamwirukanye mbere kugira ngo ndamuhane nshire ko ikintu iki, ugasanga umwana aramurungitse nko kwa nyinakuru, umwana agaca nka gufungura agashagira ibimenyetso bya kwashiorkor. Rero ivyo nivyo twovuga ko umwana mutonya imyaka yose abana barashobora kugira iyo ngwara ya kwashiorkor. Nta myaka wovuga ngo mugabo ico twovuga kugira kwashiorkor umwana conka ibere ryonyene birabaho umugabo ni gake. Ikindi kibazo mwambajije muti nizihe mpamvu zituma umuntu agwara kwashiorkor? Nacishuye agwara kwashiorkor kuko yafunguye imfungwa zidakwiye, na cane cane mu maproteine zidakwiye. Maproteine navuze amagi, amata harimo proteine akwiye, inyama z'inka z'impene, gome, amafi, izo nizo fungwa zirimo amaproteine. Rero igihe adashobora gufungura izo canke agafungura zidakwiye, mugabo kenshi hari aho udasanga amaproteine arashobora kuva mu bifungwa turimira, ibiharage, nabivuze ibiharage, ibiyoba n'ibindi bifungurwa twavuga birimo amalegumineuses. Navuga amaproteine arimwo, n'utari inyama ariye izo fungwa twirimira araronka amaproteine ahanini. Hanyuma rero mugabo umwana arashobora kuba bironka, akaronka inyama, akaronka amagi, akaronka amata, akaronka ibiharage, akaronka mugabo akagwara kwashiorkor kuko agize ingwara, agize infection nk'ingwara ya diarrhea, agize diarrhea igihe kirekire ashobora kugira ingwara ya kwashiorkor, canke agize ingwara infection kanaka ashobora kugira kwashiorkor kandi n'abafise imfungwa zikwiye. Ariko rero kwashiorkor ahanini ni iterwa n'ibintu bibiri, imice ibiri: kubura imfungwa zikwiye, ico bita manque d'apport, canke kugira ama infection. Ivyo rero bibiri nivyo binini ahanini bishobora gutera kwashiorkor, naho hari ibindi. Rero nababwiye impamvu zituma nizo zibiri agwara kwashiorkor. Ikindi mwabajije ngo n'abantu abahe bakunze gufatwa n'ingwara nk'izo. Abana bakunda gufata nk'indwara nizo ni abana b'abarufere canke babura abavyeyi, abana bagwara ingwara y'umugera wa sida, abana usanga ari nk'amahasa batonse neza, abana bavuka hataragera, abana bavuka bakurikirana intahekana mu Kirundi ko bavyita. Abo bana barakunda kugwara kwashiorkor. Abana bafungurirwa nabi, abavyeyi batazi ingene bashobora kubafungurira. Hari n'abandi mbere usanga abana bafise uburyo bukenya, ico bavuga niveau socio-économique itameze neza, nk'abana mu mpunzi, mu makado déplacé. Hariho n'abandi abana bakunda kugira ama infection nk'ahantu hatari amatwarete, aho magwaye za nzoka barashobora kugwara iyo ngwara ya kwashiorkor. No kuvuga gome ni abo bana barakunda kugwara izo ngwara. Hanyuma mwambajije ikindi kibazo, ni gute umuntu yoyikingira mu gihe atarafatwa? Kuyikingira ni ibintu byumvikana. Umuntu umaze kumenya ikintu kitera urayikinga. Iterwa no gufungura nabi. Ubwa mbere nuko abaganga b'abaforoma, abaganga b'abageneraliste canke mbere n'abahuza kiyago, bamwe bavuga ngo n'abamesha kiyago, bigisha abavyeyi
gufungura bikwiye kandi bibereye, imfungwa zikwiye. Ushobora gusanga nk'umuvyeyi afise ibintu, ugasanga afise inkoko, mugabo ugasanga n'amagi yarayafise, mugabo aya magi akaguma yashora kw'isoko aho kuyaha umwana akeneye amaproteine. Rero ugasanga abavyeyi baranatunze mugabo ntibigere bagura nk'inyama. Hanyuma nubwo boba bafise ibintu ntibashobore gutanga imfungurwa neza ku rugero rukwiye kandi rubereye. Cane cane rero kukinga ni gufungurira umwana neza imfungurwa zikwiye kandi ziri ekilibre. Si amaproteine gusa urumva, gufungura imfungurwa zikwiye zikwije, zirimo amaproteine, imfungurwa zirimo amaripide, imfungurwa zirimo amagliside, imfungurwa zirimo amavitamine. Ko kenshi hari aho usanga abantu bihenda bagafungurira abana nabi, kandi ugasanga n'abize baciye ubwenge barafungurira nabi. Rero gukinga ca mbere no gufungurira umwana imfungurwa zibereye. Ivyo navyo abaganga bakwiye kuvyigisha abavyeyi, tukavyigisha, tukagira ama emission nubwo bisanzwe bikorwa bakabikora kenshi, gusigurira abana mbega umwana yokonka gute, kangahe ku munsi, yego kangahe inyuma y'amasaha angahe. Ivyo tukabisigurira abavyeyi. Canke mbega umwana yogaburirwa gute ageze gufungura, yogaburirwa iki, yogaburirwa gute, kangahe ku munsi, imfungwa yoronka ico twavuga ibifungwa canke amaropa kangahe ku munsi, hagati y'ifungurwa nkuru nyamukuru yoronka iki, mbega ivyamwa babitanga gute. Kuko nk'abavyeyi je mporambona baza kumbwira ngo ndabasigurire ingene bafungura, abenshi si bose abana babafungurira ivyamwa saa 10 na saa 11 sinzi wabibigishije, ariko ivyamwa ntibabifungura ayo masaha, kuko icamwa kandi bagira cocktail bakabivangavanga, ariko siko biteza umwana aronka icamwa kimwe uko afunguye. Niko je navyize, umwana afungura icamwa mu gatondo, umwana aronka icamwa, ari utaja kw'ishuri saa 4 akakironka, saa 6 aje gufungura akakironka, ku mudisetera akakironka, no mwijoro akakironka. Kuko umwana tuza kuronka ivyamwa 5 ku munsi. Mugabo abavyeyi benshi kubera nivyo bifasha kugira ivyo yaronse mu mfungwa umubiri ubikoreshe neza, niko kamaro. Nuko kenshi abavyeyi rero ntibazi ngene bafungurira abana. Kubigisha rero gufungura birakinga, gufungura bikwiye kandi bibereye. Ivyo biratuma bakinga izo ngwara zo gufungura nabi. Ikindi naco no kuvuza abana, kubavuza, kubakurikirana, kupimisha ibiro vyabo kugira baze bararaba mu gihe hoba umwana babona atanguye kutaduga ibiro. Nk'ubu umwana agiye kuri vaccin, kuriva mu gucandaga, bakabona afise ibiro nka karoro nka 5, afise 5, hanyuma ku rucanco rukwikira agasha asanga afise 5, urumva hari ingorane. Ku rucanco rugira 3 agasha asanga afise 5, urumva hamaze kuba ingorane. Ivyo rero igihe umuganga bibonye aca kinga hakiri kare, akaraba niki aho usanga umwana afise infection, ingwara imikorobe niko twobivuga. Iyo mikorobe nayo rero iratera cane, ahanini iratera iyo ngwara yo gufungura nabi. Rero mu gukinga iyo ngwara no kugabura, hanyuma abana bakavuga, hanyuma kwigisha abavyeyi ingene bafungura. Ivyo birakinga iyo ngwara ya kwashiorkor. Ikindi kibazo mwambajije ni gute nizihe ngaruka ku bagwayi b'iyo ngwara mu gihe badakurikije impanuro ya muganga. Kwashiorkor irica, bwa mbere na mbere irica. Umwana arazingama, hanyuma akagira n'ibindi bibazo byinshi birebire, akagira ama complication. Usanga agize anemie, sinko novuga mu Kirundi, gukama amaraso, kamaraso agakama. Canke umwana akagira umwumira, canke umwana agakanya, umwana agakanya, hanyuma na cane cane akagira ingwara z'ivyuriri zikomeye nk'igituntu n'izindi. Urumva ni ingaruka mbi zivuye ko umwana yagwaye ingwara ya kwashi. Urumva ingaruka mbi ziriho kandi urumva ni nyinshi.
hanyuma hari umwana ashobora gupfa. Umwana agwaye kwashiorkor afise amahigwe mabi, sinzi ko twavuga ko amahigwe mabi, sinzi ko amahigwe mabi Kirundi afise ingaruka mbi, twavuga ngira ni ingaruka mbi twavuga gupfa. Umwana afise kwashi, hapfuye umwana umwe, abana bafise kwashi bapfa ni 200. Murumva abana bafise kwashi bafise inshuro 200 gupfa zo gupfa. Hapfuye umwana umwe adafise kwashiorkor, abana 200 no bapfa bakwiye. Murumva yuko ari ingwara yica abana 200 fois par rapport y'abandi bana batagwaye. Murumva yuko ari ingwara dukwiye guhagurukira. Mugabo mu Burundi hari ama centre de santé canke mbere n'abaganga baragerageza n'amaremesha kiyago kuza barayivura hakiri kare, bakayivura. Nibaza yuko abana bashobora gupfa abo baba ari bakenya, ivuwe hakiri kare hari uburyo bwo kuyivura. Nibaza yuko ivugwa neza muri kino gihugu cacu. Hanyuma kwashiorkor yoba irica irica nari kuvuze nuko ntari nabonye ikibazo gikurikira. Irica nakemeje irica 20 fois gusumba abatagwaye kwashiorkor. Cyo gituma rero ari kuyihagurukira iyo ngwara. Nukuri ni ingwara mbi, ingwara itwara abana benshi cyane cyane mu bihugu vya Afrika no mu bihugu vya Aziya.